gutya nabonye ntiyo bideha kubera ko ni BMT yamwerekanye ni BMT yamushize ahagaragara ni BMT yamwakiriye mu gisata ca cinema kandi nawe ntigera bihakana ego ntago yigera bihakana BMT yamwakiriye mu gisata ca cinema imukije amasinema menshi agiye atandukanye nabagera ahantu ravuga ati ndakuze reka nanje shinge icano yanje BMT ramushigikira gushika no kuricira mu nda muzi yuko yakoranye na BMT ya collaboration ya EBN na BMT ego nta muntu umwe azokwigera avuga critique runaka ngamenye ikiri ciza kurusha nyeneco mimi niba yaratahuye yuko hari ari heza kurusha ngaha kubanza kwakorera ibikorwa runaka ntagere umwe mucira urubanza afite ico ariko ararondera sikuvika amahigwe yahatari numva ari ku explore tukaja muri izi pays anglophone cyangwa francophone ego twebwe abakinnyi ba sinema tukabonekana nyine aho hantu ariko kuja mu Rwanda kuboneka muri sinema nyarwanda Hello people, hello guys, muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu je nitwawe The Sniper so guys uno musi rero nabazaniye umuntu mukunda cyane asa neza ku mutima no ku mubiri yitwa Kado Lavele Kado ndakwakiriye kuri Senga Media TV mwakoze cyane go Senga Media TV meze neza ndashima Imana Kado ko umunezero n'ikirenga namanezerewe si nibaza ko hari igihe ushaka guhera mfise umubabaro muremure canke nk'umwanya muremure uhera mfise umubabaro kuvuga ubuzima bwawe n'ubw'umunezero na cane duha agaciro bitunezereza tukima agaciro bitubabaza kubera ko nta muntu umwe azoza ngaha kubwire ko atabimubabaza afise byotuma babara ariko ico duhaye agaciro nico kidomina. Okay. Kado amakuru y'imisi rero ibikorwa biriko bigenda gute? Amakuru y'imisi ni meza ibikorwa biriko bigenda neza doje amanasima abiri navuga ko ari bwa mbere bibaye mu gihugu cyacu Burundi aho lancement y'ifilm imwe ibe ibujumbura yindi kabigitega mu mavire abiri akomakomeye mu gihugu cyacu rero navuga ko turacari mu buruhe turacari mu kuruhuka turacari mu kwevariwa ukungena imanza zagenze ariko tumeze neza turashima Imana. Okay, mumeze neza murashima Imana. Nagire nibutsa abantu kuri n'umu director mushasha. Yego ndi mu director mushasha BMT yerutse gushira habona. Kado umaze ko directinga filime zinga? Nabaye mu assistant director mu filime menshi ariko batanyandika ko kuba ko nari nkiko ndiga guhera kuri ndahazi cira munda ariko aho bataguye kunyandika ko nk'umu assistant director ni kuri agatsirikwa ni gahere aho nabere mu director wanyawe rero ni kuri filime yitwa Amabura Nshuti irikica kuri RTNB ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana ariko kandi gaca ku munsi w'Imana kuri YouTube channel ya Warubizi isaha 10 isaha 8 zuhinga ego. Okay Kado habaye lancement officiel zibiri za filime imwe ni bintu mbonye rya mbere pe ni bintu tutatumenyere ngaha mu gihugu kubera iki kwiyumvira gukora lancement officiel zibiri kuri filime En fait BMT ku bantu barayizi muri innovation bayizi mu kuzana udusha muri cinema ndundi ndavuga nibijanye na lancement officiel buri abantu benshi nibahora bavyita bya lancement officiel ariko BMT ugiye kora filime yitwa Umushibuka niyo yatangiye gukorera lancement ariko ni nawe kandi yatanguye lancement officiel mu filime yose yagiye kurikira rero gutangura lancement mu ntara zibiri nibaza ko ari ya innovation kakaranga mutima ka BMT ego twasemwe kwigira lancement zibiri bwa tworoheza abakunzi bacu ego habaye lancement officiel ya mbere yabaye tariki 5 zugeze ku 10 ibera kuri Nyabagere conference kuri Gare Nord ego yari lancement officiel iteye igomwe cyane Kado ninde mu plan wabiri ya bintu byose byabereye hajya ni esprit d'équipe ni équipe nk'akaranga mutima ka BMT twakoreye hamwe gitafise uruhara runini amidafise uruhara runini president w'urubanza Mihosha afise uruhara runini natwe twaragize amayide duterera donc sinavuga ko dufise ngo umuntu runaka ngo ari hejuru y'abandi bose oya dukorana hamwe
Ego BMT ni team ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka shake ndayita umuvyeyi we yandi matimu. Ni wivuze. Urabivuze mugane wa Yesu. Urabivuze. Nivyo. Kubera ko General Officiel nari nabone baza n'abatimbo bavuze ngo. Kajya kantu abatimbo mwabarondeye hehe byagenze gute kugira mutuzane abatimbo? Yaride yumwe muri twebwe hama iba approve n'abandi bose twa turi ngaho. Hama twa dufise aho dushaka gukura abo batimbo. Hanyuma turumviriza igiciro cabo baranazimvye attention. Turabariha kuba ko twa dukeneye karite y'urubanza rwacu. Yego. Okay. Umuntu umwe yavuze ngo inyama pro. Yavuze ngo bajye batimbo babasanze hajya nyene. Oya. Mara yanje nyama frame. Icyakora barazinduka. Shoshoje ni karite nabonye. N'umuntu yabakeneye abatimba bamuzira mu rubanza bamwe bamutevya apana babagirana. Baza kwandika inbox tubarangira abatimbo beza bavuza umuti bavuza gute. Bavuza ingoma neza cyane gose kandi bari ku mwanya twabwiye 14 bari bashitse. Rero umuntu wese akeneye abatimbo atwandike inbox tumarangira abatimbo bacu. Nawe ndi bwo twabasanze haga twarabakomanse. Kado uvuze ngo babandikire mu barangira abatimbo banyu. Bivuze ngo bajya abatimbo musanzwe mukora. Oya. Ofite dusanze tubazi. Turabazi kuba ko bwa twarondere twari twabamenye. Ariko nta partnership iri hagati yanyu na. Oya nta partnership ihari. Twarabahemvye. Ico kora barubahiriza basi umwanya umuntu yaba yabahaye. Siba barundi bavuga ngo babwiye 14 baza kayenzera. Oya. Bashitse kare. Umwana twabwiye 14 bari bahageze. Ego. Rero cyo novuga nyama yiba yibaza yuko nubwo wosanga abatimba ariko abagabanya agaciro. Urabona? Abatimbo n'abantu bafise valeur irenze urugero. Siko n'abatangiye b'ikirundi. Abatimbo barazimvye kurusha. Sivyo? Rero nushaka kuvuga ngo basanze ngaho ngo ucubajaniranya komsa oya. Kandi ntiboterura ingoma zabo deja kwa Mungu nta rundi rubanza rwari rwahabaye ava. Niba afise preuve yuko ari urubanza rwari rwahabaye ava kugira ngo tubasangeho. Arutuzanire. We yambwiye yuko nazijya ngoma n'ubuzikiri hajya nyene. Oya. Arabesha. Arabesha kuko basi nazane preuve ntaribi nazane preuve kandi sindukunda gwana nabo sindukunda naburana nawe. Donc nako ndavuga ngo aba batimbo ndiko ndabakorera publicité sindukunda ndijustify kuri nyama kuba ko nyama Jesse ngene kugwana nawe avuga ivyo ashaka kandi nta nico binkorako. Okay. Rero novuga ko bajye batimbo n'abatimbo bubahiriza umwanya. Yego. Uba wabahaye n'abatimbo kuryohereza urubanza uko mwabonye baruryoheje rwacu. Yego. Pe ngire ndagishingire naye kino kintu je niho nari gufaransa officiel taratangura n'abantu baryoheje urubanza ku rwego rwo hejuru. Nabonye n'umwana atangaje. Urumva n'abantu babakeneye bakwandikire Kado uzobahutse. Yeah. Okay. Kado nuko mukoze lancement officiel ya filime yitwa Gatsirikwa Nigahere. Cyane gose. Ubutwa mimimire yabarungikira ubutumwa. Na Sabas barungikira ubutumwa. Wavyakiriye gute kubona mimimire ye yitora kandika rujya gwandiko akabarungikira n'amafaranga agira ku muriyo? Navyakiriye neza navyakiriye nka gratitude. Kuko BMT nawe yamukoreye ibirenze miliyoni. Yamukoreye ibirenze miliyoni zingahe. Ariko ni image y'umwana ashima. Ni image y'umwana yateye imbere akaguruka n'amababa yiwe. Yego. So navuga ko navyakiriye neza nka Sabasi. Umuntu yakora boye natwe twatangiye kumusaba ubufasha mu ntore ntindi. Ariko mu nyuma nawe dufisa ubufasha muri ndahazi. Navyakiriye nk'ikimenyetso cerekana ko BMT korana n'abakinyi bari bose. Kandi abakinyi bakoranye bategaza kugumana contact nziza. Ego. Iyo uvuze ngo mimimireye BMT yamukoreye ibirenze miliyoni. Kado ubushatse kuvuga iki? Nabonye ntiyo bideha kubera ko ni BMT yamwerekanye ni BMT yamushize ahagaragara ni BMT yamwakiriye mu gisata ca cinema. Kandi abo ntigera bihakana. Ego ntago yigera bihakana. BMT yamakaye mu gisata ca cinema imukirije amasinema menshi agiye atandukanye nabagera ahantu aravuga ati ndakuze reka nanje shinge icano yanje. BMT ramushigikira gushika no kuricira mu nda muzi yuko yakoranye na BMT ari collaboration
ya EBN na BMT. Yego nibaza ko bidatangaje. Okay, nta gitangaje kirimo. Kado uno musi Mimi Mireye ari mu Rwanda. Bamwe bavuga ngo Mimi Mireye turavye ibintu bariko barakora mu Rwanda gire gutuma yigumira ngaha kubera ko tugerageje kuraba filime ko barakora tukaraba history ama image amajwi byose biri hasi ya filime y'u Burundi. Bavuga ngo yagakwiye kuba yarigumiye ngaha niyo reka akora ibintu byiza cyane gusuma. Kado wowe nk'umukinyi wa filime uri ku rwego rwo hejuru uri mugenzi wa Mimi Mireye ugerageje kuraba ibikorwa ariko arakora mu Rwanda n'ibikorwa ariko arakora ngaha birahuye yagakwiye kuba yaravuye ngaha akagenda mu Rwanda cyangwa yari gutuma yigumira ngaha agakora filime ziyo. Okay, icyo navuga coco nta muntu umwe azokwigera avuga critique runaka ngamenye ikiri ciza kurusha nyeneco. Mimi niba yaratahuye yuko hari ari heza kurusha ngaha aye kubanza kwakorera ibikorwa runaka ntagire rumwe mucira urubanza afite icyo ariko ararondera si kuvuga ko ategereza kuba satisfeza abakunzi biwe canke abamwifuriza ivyiza ariko we ariyifuriza ivyiza kurusha uko wowe umwifuriza ivyiza. Niba yahisemwe no kuja gukorana Kiramandi kuri channel shasha cyo gukora kwa Nyambo cyo gukora he hage umuntu umwe amucira urubanza afise icyo ariko ararondera afise vision yiwe donc naza ko bimatigeza akora shwa mbi yo kuja mu Rwanda ndi shwa nziza nagende explore arondere abandi bafana explore none hagere n'ahandi kure. Yego. Okay, Kado kubu no musi Mimi Mireye mutari kumwe atari ngaha mu kigisata ca filime y'u Burundi ntituzingwa azogaruka ryari bamwe bafise bavuga yuko ashaka no gutongera kandi kugaruka ubona ari ke kintu tuzoba duhombye nakaye kabijya canke nubuhe buryo tuzobura ngaha muri sinema y'u Burundi. Sinza kuvuga canke ngo shigikira umuntu ariko aravuga ngo ntazogaruka kuko ko Mimi Mireye azogaruka ikindi nubwo atogaruka hari ari represent u Burundi ntaco dufise duhoma ubwo dufise ico twunguka. Yego hari hano ariko abanyimpano ni benshi kandi ari hari amakungu bavuga ko ari umurundi kazi umuntu wese yumvise ko ari umurundi kazi ategeza kumenya sinema y'u Burundi kiteye imbere naco dufise duhomba Mimi Mireye ateye imbere cyane. Yego Kado ndashaka kumenya wowe ni umuntu kino gihe usigaye ufatiye runini sinema y'u Burundi wowe mwari muri kumwe yari Mimi Mireye niko kurariko naho urabyemera urabivuze gusa naho urabyemera si urabivuze. Yego bigenda gute rero kugira ngo umuntu akadoravire nawe ntitubone bajye abanyarwanda baguhamagara ese ni igiciro cyawe kinini ubaka amafaranga menshi abigenda gute cyangwa niyo utashaka kudrive bon bishaka kuba ari combination y'ivyo byose canke nkavuga ngo namahirwe ataraboneka niba twaganiye igiciro runaka ntitwacumvikanako nibaza ko ni ya mahirwe ataraboneka niba ataranyiyumvira cyangwa babone yuko bakeneye hore yanje ko buriya story nitanga umukinyi niba bari babona yuko hore nkina canke hore nari nkeneyemo bayifise hariya mu Rwanda canke idakenewe ko akuri no namahirwe ataraboneka tuse amplement namahirwe ataraboneka. Kado kugenda mu Rwanda ubibona nk'amahirwe akomeye mbona nk'amahirwe yo kuva mu gihugu kaja mu kindi ariko se amahirwe akomeye vyatari kubera ko amahirwe akomeye ndayizereye imbere ndayizereye kuri Mimi ndayizereye kuri Fane pana kuri jewe gusa ndizeye kuri muri muntu wese ari muri sinema ndundi ndamubona kuri Nollywood kubera ko tuvuga ururimi rumwe twaba tubona n'amakomantere ngo love from Rwanda sindabifata nk'amahirwe yahatari. Yego Imana imbabarire kandi n'abariko barankurikira bambabarire ariko amahirwe ya danje n'amahirwe nayivuze ko amahirwe ariko amahirwe ya hatari numva ari ku explore tukaja muri izi pays anglophone cyangwa francophone. Yego twebwe abakinya sinema tukabonekana nyine aho hantu ariko kuja mu Rwanda kuboneka muri sinema nyarwanda n'amahirwe pe n'amahirwe kandi ni ikintu gikomeye cyane kuri buri muntu wese arenganye umupaka akaja kundi umupaka. Yego ni ukuvuga ngo nta birenze cyane kubera ko je uno musingirageje kuraba sinema y'u Rwanda na sinema zo mu Burundi. Sinema y'u Burundi irako gusumba cyane sinema y'u Rwanda fatiye kuki kuri byose. Okay Kado gusa kandi kanushaka kubatsa abantu benshi bavuga ngo muri BMT muronka byuzi nyinshi nivyo
ngo ariko muraboostinga nibyo muba muboostinga cyanke barababeshera boost dufise ni histoire nziza, boost dufise ni directing nziza, boost dufise ni production nziza, boost dufise ni promotion ya mwebwe abamenyesha makuru tubashimira cyane gose. Boost dufise ni ama media adushigikira ari nyuma yacu agashigikira igikorwa cacu. Yego. Nago tufise amafaranga yo kuboostinga bijya bahora bavuga vy'ama internet n'ibiki. Aya mafaranga tuva tuyakoresha indi cinema kuko Ahmed yakoze imyaka n'imyaka atamvuzagira. Agusha n'amasede kuri umwe. Rero sinaza ko yageze ahantu yofata amafaranga afise akayamena muri boost vraiment. Yeah. Aba boost dufise ni bikorwa vyiza dukora. Turi vyitondera ibikorwa vyacu. Ego. Kandi namwe muradushigikira turabashimira. Okay, Kado. Biba bimeze gute muri Asima Osiyeri Gitega famille yawe yagaragaye yaje kugushigikira? Biba bimeze gute wiyumvise gute kubona umuryango wawe uri hajya ku bwaho? Narenzewe cyane ariko nyene umuryango wanje wamuhari banje. Yego, ariko twebwe mu Asima Osiyeri. Bon, muri Asima Osiyeri mva mwihoro hari haje mama wanje, brother wanje na sister wanje n'abana biwe. Utari yaje yari patiri kubera ko ubutumwa bwari mumufatiriye. Yego. Rero navuga ko jewe umuryango wanje turatambukana intambwe ntera nabo barayitera kandi bafata mu mugongo buri munsi. Ariko kubabona yego byari ibintu biryoshe kubona bicaye imbere patiri mama n'umukuzine wanje ni nka sister wanje. Ego vraiment byari biryoshe byari ibintu nyene byangira akamaro. Ego ntumirira n'umuryango yose bifise umunyempano gufata mu mugongo umwana wanyu ariko arinjira mu bintu bijanye na cinema canke na music injutse bijanye na entertainment mumufate mu mugongo kubera biraryoshe. Okay, nuko famille yawe ibirahashitse iraza kugushigikira. Kado ufise umuntu muvukana mu padiri? Yego me we kuvukira mutoyi warigeze wiyumvamo bijya bintu byo kuda gukorera Imana cyane? Bon je nawe mukoretse afite urumva nkuko yari mumva hari umupatiri twebwe umuryango wacu wamye umuryango gikirizo. Uburyo bwuko nabanze ko mvyuka mu misa mu gatondo. Nandi umukorezi. Yagiye mi hari tandukanye abaskuta abafakorare. Donc nta kindi kintu vraiment change mu mutwe ngo mbo mubikira canke iki. Numva nzo mu mama. Numva nzogira umuryango. Ariko patiri we yumva zo mu patiri nyene kuva mbwana bwiwe yadusomera imisa yarabasomera imisa ko Jesone bwabeho yabasomera imisa akabasangiza imihwi rero ubu byarabaye impamvu wewe novuga ko wavutse usanga ari umupadiri sona vote avuze ngo ntiwari wabeho ese bwabeho igihe yakini by'abana byo kuba umupatiri okay warukiri muto kubera ko navuze ko yabasangiza imihwi nta mupatiri asangiza imihwi usangiza imihwi n'umwana yishitse muri hore y'umupatiri yafata amarido akatobora hagati akayambara hama kigira patiri agasomera imisa bari ngaho muhira hama akabasangiza n'imihwi bigakomera nyene rumva ego hama je navutse ari muri akuze reka kanaciye ubwenge ageze nko mu windwi canke mu 8 naramubonye urugendo rw'iwatanguye go patiri Dano vyiza byari biryoshe. Okay, Kado nikizi kubaza akantu kakumara match. Ucumira ngo wari kurakorera uri umushefu. Aho bakunda shaka katwibutse gato. Nakubwiye ko nari ndumukoreze. Nari nigisha abandi bakoreze gukorera. Nari nakoze kibazo cha écrit na pratique ndagitora. Ariko uwo munsi sinzi stress nari mfite cyangwa sinzi ikintu cyari cyambaye ko ndatoba. Ntovye nkagoma nzunguruka kora altare nibagiye ico nza gukora gikurikira. Wanzunguruka nose ngo yo. Nje kintu cyamara maje kuko nshitse imbere altare nk'iciro nka zitatu. Maze kunama nk'iciro nkazinga ngbanuna ngbanuna. Cyandi bwicari gukurikira. Kintu cyamara maje kubera nafite ngo yo watovye natovye kandi umwigisha wakoretse. Waramaramaye ntigeze wumva ucitse nifite gusubira.
gucika intege ntibiri muri je, gucika intege si izina ryanje, gucika intege ntibiri muri vocabulaire yanje. Sincika intege kirazira. Nuvuga ngo naciye ndonka ibihano bien sûr byo kumara imisi ngahe ntigisha abakorezi, ariko no gumara imisi ngahe nakorera, ariko nkagenda mu repetition n'ibiki. Gusa ibihano vyaraheze. Akado iyo uri mu gihano wifata gute, wiyumva gute? Urikuvuga muri ico gihe nari umwana yiceri cyo cyose, igihe cyo cyose igihano ndajamo kuva wabaho? Oya, nta kindi gihano, nta n'amakosa bakora ngo ihene yamuhe. Oya, no muhira nta gihano bigeze banshira. Mu gihano nagize n'icuco nyico mu bakoretse. Kado wakoze ufise ingeso nziza cyane. Bon, singira nitera amashurwe, ariko vraiment sinigeze mu bihano. Kandi nuko je ndi umwana mwiza, nuko nari umwana mwiza wa hatari. Oya, ariko sinigeze nja mu bihano. Nta nubwo bigera bafata inkoni ngo bagukubite? Oya, gukubitwa n'amara kubise, kuko je nakubwiye mu gihe ico kiganiro sinzi niba caragiye habona canke niba caratakaye navyo nzi. Nabwiye ko jewe ikintu ca mbere nakubitiye ari kuyerera, nagenda gutembera hano mu babanyi iki, aho nakubitwa. Ariko sinovuga ko ndi umuntu yakoze amafuti menshi. Oya, nta n'ibihano nigeze njamwo fete, uretse ishusho mu bakorezi ko nayo natovye nahone. Yego. Akado ndashaka ndakubaze ubuzima bwo busanzwe. Kado iyo utekereje mariage wumva ukwiye kuyikora vuba canke wumva hatarage? Igihe c'Imana kigeze umuntu ariko kuri wewe Imana ipanga ibyo na buri muntu bafise ivyimviro vyiwe. jewe nanje plan yiwanje ntawe nemera cane, kuko niravuga ngo plan yiwanje sindiko ndakwaza ivyo wemera. Nanje dukunda kubwira ivyo ngomba kubishura kuri ico kibazo cewawe. Nubwo navuga ati ubugene ndayishaka, sinza kubura umusore tuyikora. Ariko eske uwo musore aza kuba ankunda vy'ukuri canke basi azoseta ku makaprice yanje canke nzoseta ku makaprice yiwe, kubera urugo ni vice versa. Ni kuri wowe na jewe, ni kuri wowe tuzoba kubakana na jewe, tugomba kwihanganira neza. Jewe nta mwanya mfise, nta mwaka mfise, nta kwezi mfise nifuza kuzogira kwa mariage. Imana niyampa uwo duhuza neje mu gatondo tuzoca tugira mariage. None uramubuza? Sindamuronka, sindaronka uwo duhuza. Ugiye mu type mukundana ntimuhuza? Sinzi uwo mutipe uvuze uwo ari we. Ugiye mukunda yenyene? Sinzi uwo mutipe uvuze uwo ari we, ariko ico novuga co ukundana n'abatipe benshi. Kubera kutazi uwo ari we. Ahubwo nshobora kuba ntakundana n'umutipe n'umwe, nkuba ndiko ndiyumvira umutipe uri kuranyagiritsa. Ubwo twumvise inyishu. Inyishu wowe wumvise inyishu? Numvise inyishu nyine ko atamutipe ari mukundana. Kubera iki? Kubera ko wambajije mutipe uyu. Oya, dushaka kuba turi kumwe n'umutipe runaka, tukatwe dufise plan runaka tuzokurikiza, tuzorongorana igihe gana gutyo, tuzoga mariage igihe kingana gutya, dote uzomara umwanya ungana gute kuri kure yikwiza. Twaba twarakitse calendrier yiwacu, abango ntagomba kuza kuyishira kuri Sengamedi. Birumvikana. Rero niyo mpamvu ntashaka kuvuga ngo umwanya nzorongorwa n'uyu ngo canke narabuze ngo canke ndafise ngo canke nagize. Je nzogira mariage kubera choix yiwanje, pana kubera choix y'abafana canke aba journalist. Je kubera pressure ya societe. Oya, nzogira mariage ku mwanya wiwanje, umwanya Imana yangeneye no Imana yangeneye. Ego Kado bamwe bavuga ngo iyo umukinyi wa filme canke iyo umuntu akora ikintu yagize mariage, abo bantu bari muri bino bisata vya filme vya music, okeshi bagize mariage baca basubira inyuma. Ntutinya yuko nawe igihe uzogira mariage uzohava usubira inyuma? Je nzuba ku muryango, kandi uwo muryango nuzonsubiza inyuma ahubwo uzonteza imbere. Nibaza ko ikintu cyose gushika ko aba ari wowe wacemeye. Rero ikindi novuga, ntago umuntu wese agize mariage asubira inyuma. Turafise preve ngaha mu Burundi, kandi nahora ntanga preve hanze mu bihugu ba Angelique Boye bande. Ariko ubu ndafise example ntanga Fanny Lavine umugabo wiwe, bakomeza gutera imbere kandi bari marié. Ahubwo ikibazo ni kimwe, ntibasubiye inyuma, ntibigeze basubira inyuma. Fanny Lavine yasubiye inyuma?
aho singira debate reka mvuge uko ndabibona ufise uko ubibona Yego. ngira mvuge gutya Fanny yavyo ntigeze asubira inyuma ntiyigeze ntari kirenge na kimwe yigeze asubiza inyuma ahubwo yateye imbere igihe yiyungana na Norask ico mvuga ni iki kimwe ushobora gusubira inyuma bivanye n'umupartenaire wahisemo wa partenaire aba atakeneye kukubona ku marezo sociaux aba ari possessive abagizene ariko utegeza gutera imbere mu gihe ufise wa partenaire gufata mu mugongo atahura ivyirimo nkuko Norask atahura ivyo Fanny arimo akamufasha amakontra atandukanye akamufasha amafilme atandukanye gusubira inyuma ko umuntu ari muri industry bivana mu partenaire afise ufise mu partenaire atumva ibintu vya entertainment urasubira inyuma ufise mu partenaire yumva ibintu vya entertainment uratera imbere agufasha gutera imbere hari abashaka kugufasha muri façon iboneka kuba manager wawe kugira ariko hari n'umuntu ashaka kugufasha gutera imbere aciye mu mafaranga ahagwa amafaranga kubera ko bata strategies za entertainment afise kavuga ati ndakwinvestisamo kuko ndabona ko uri imara fete nturi umugore wanje gusa uraza kunzanira amafaranga nyuma mu gihe tuza kwinjiza muri no entreprise yacu yego tuva gutera imbere cyangwa gutera inyuma kumwacteur cyangwa artiste kamvugisha mu artiste bivana mu partenaire afise yego nuko akado urabona wo bana n'umukinyi wa film yego mugeno wanda mukunda ntacyo bitwaye yego mugeno wanda mukunda twobana yego ariko urinzi hitamo kubana n'umuntu uwo muntu utegerezwa kuba umukunda kubera ko biba bigoye ngine wabana n'umuntu udakunda oya hari abantu babana n'abantu batabakunda bakurikira amafaranga canke celebrity wowe nturi muri ba bakobwa yobana n'umuntu kubera amafaranga ariko urakunda amafaranga nta muntu yanga amafaranga nanje ndimo ariko amafaranga sino yaguza amahoro yanje canke urukundo rwanje amafaranga araza nteje mu gatondo akagenda ushaka kujya muri mu boss ejo kavyo kuri umukene ivya vyose vyahiye ivya vyose vyagiye vyeva ushaka kujya muri umukene ejo mu gatondo ukabatsinze muri hotel ukabakinye kadege ukabakinye nka 300 million watanze nka Emilio ejo kavyo kuri mu boss so amafaranga sikino umuntu yoharurirako kumunezera kado nciye numva nipfuje ko abandi bakobwa basomera nkawe ayiwe nabanetse aho da abakobwa benshi bavuga ati jewe ako nogenda kurira muri chambrette norira mu kageretse ikintu bibagira nuko ako kageretse eje mu gato gashagusha sirikwi yo muri bathroom hariya muri douche sirikwi raza kushira hasi ko kageretse ko wisanga atana chambrette ugira cyatangura kuregreta ushitangura kurira donc urukundo niko gambere kado niki kintu rero ubwira abakobwa uno munsi badashaka gukundana n'abahungu bakenya oya namashwa yabo niba bakora experience yabo ariko bo bafise nibaza ko umuntu wese yimvira akicarana akamedita ku buzima bwiwe kabone icakene we ubona ukeneye uwo muhungu afise amafaranga uze wige kumukunda ariko ntaze yigere akuburira indero canke akwima agaciro kiwawe ni akwima agaciro kiwawe mukobwa umenye neza yuko aho hantu bagenda ubwo bari amafaranga ejo mu gatondo pana higa ejo mu gatondo ashaka kukwirukana kubera ko nta gaciro ago gasanga ayo mafaranga ntayo ugifise ntayo kigizene okay akado buri muntu wese afise plan ziwe uno munsi ndashaka kumenya kado ufise plan zo kuba umu actrice mwiza kwisi cyangwa ufise plan zo kuba umu director mwiza kwisi urazi umuntu ari muri cinema ico no mukonse nukwiransenya ku mapoint yose ya cinema iyo uri umu director mwiza biragoye ko umu acteur mubi yego cyangwa umu actrice mubi directing ni itwara cinema ikiri mu nteguro niyo mpamvu ngomba kwiga directing kugira ngo n'abambwira ko nkina neza basishobora no gufasha abandi gukina neza ko directing ni idufasha gukina neza niyo mpamvu hora ubona hamwe dukina neza handi dukina nabi kubera directing bimeze gute donc ntukagombe kuba acteur mwiza cyangwa actrice mwiza utagombye kuba director iga kuba mu director please directing ni vyose muri cinema fete ego uvuga ngo wowe ucishira imbere no mu director
sishira imbere ikindi sishira inyuma ikindi ushobora kuba utazaho mu director ariko ukaba mu actrice mwiza ukaba uzi kumviriza director ukaba uzi no gukurikira ivyo akubwiye ariko niba ubishoboye iga vyose iga kuba umukinyi mwiza iga no kuba mu director mwiza ego okay Kado mu buzima bwawe bwo mu bwana niki kintu wigeze uhuriramo naco none no munsi ucibuka ukavuga ati shaka kijya gihe sinzi nimba nahise ubwenge canke nari kijuru tomara neza ikibazo sinawe mu buzima bwawe bwo mu bwana no kuvuga mu bwana bwawe niki kintu wakoze nubu wibaza ati none kiya kintu nagikoze si ubwenge canke bwari bwazimi nagihari nuvuga nta namakosa ari grave wigera ukora oya amakosa nakora nakubwiye ko nagenda kuyerera ayo bakankubita we nta kintu nicuza gihari ikintu nicuza gihari vraiment Kado nuyuhe munsi umaze kubaho ubabaye hari habaye ko uwo munsi munsi nabayeho mbabaye sigo ndawutora kubera sigo mavuga ko imisi yanje yose yamye ari myiza ariko nugashikwa n'akabazo runaka ntanibuka kubera ko ibibazo ntabifitiye place muri cerveau yanje nibaza ko nama ntora ikintu nibwo nabane ko ndarira mu cumba nama ntora ikintu cyo kwireconforta ikintu cyo kwiremesha aca ngenda mu kiyo nkibwira ntako sakoze amakosa nibwo bayakoze ntuzoyasubira donc simfise ikintu cyaca bamajije umuzi canke igihe kinini cyane gusa ko ndarira wapi Kado ndakubarize kano kantu ari bigi hamwe n'inkoko ni iki cyatanguye kuba ico gazo kandi kibaza abandi bantu ke ngirira imbabazi none kuba kubaza je ndakeka iri kugera bibaho cyangwa n'inkoko kazi nkuko ugira ngo jembeho mama wanje yabayeho Eva yarabayeho avyara abakobwa avyara abahungu so nibaza ko umumama ari we yatanguye kubaho inkoko kazi yatanguye kubaho hanyuma irigirira abaho uti inkoko kazi yabayeho gute imana yarayiremye kubera ko imana mu kurema yavuze ngo yaremye ibiyaga irema umuco iremye iki yaremye n'ibikoko bizokubahiriza umuntu yamuremye mu nyuma ni ukuvuga ngo inkoko niyo yatanguye kubaho inkoko n'inkoko kazi imana yaremye Adamu na Eva yaremye ikivyara n'ikigabo nuko nibaza ko irigata ryo ryatanguye kuba iryo ryaremwe nandi imana yaremye Adamu na Eva amatwebwe abana bakaba baramuturabaho gakunda gucanga abantu rero bamwe bakaba bumva ngo ese ko inkoko iva mu irigi imana nayo irarema umuntu yamuremye mu ibumba none ucuvuga ngo ko umuntu avyagwa n'umuntu none umuntu wa mbere yabayeho gute turabizi ko imana yaremye umuntu mu ibumba yaramuremeje amaboko ye hamuhemukeramwe inkuko yaremye ibikoko yaremye kibiri ibipera ikigore n'ikigabo imbere yo kurema n'umuntu yabanje kurema ivyo bintu yabanje kurema ibiyaga yabanje kurema umuco umwijima hama irema ivyo bindi bikoko hama ibwira umuntu iheje kumuhemukeramwe ibona ntakanyamuneza igira imuremera umugore avuye mu rubavu rwiwe nukuvuga n'ubu habaye bibiri n'umuntu ntiyamuremye ari umwe yamuremye babiri amuhemukeramwe umwe aramubwira ngo ugwanzisi hama ugwire uvyarugwire urote umusenyi mu kiyaga skivedire n'inkoko yari irimwe mu vy'Imana yaremye bwa mbere inkoko n'inkoko kazi wala hama bivyariki nk'uko Adamu na Eva bavyaye Kayini na Abeli Kado numva umuntu w'umunyabwenge rongera kubaza ikintu twubwenge ngiye kubaza kandi kanu gukora ko ndumvura umuntu w'ubwenge uzi ibintu byinshi oya ese Kado nigiye cyuko kitaba mu inzoka ivyo ntavyo ndiransenya kubera ko n'ubusinzi niba muri Swaziland hari inzoka ntavyo ndiransenya sindajayo nta maitude ndakora sinzi niba muri Amerika habamwe inzoka canke atamwe inzoka ivyo ni ibintu ugenda ukanda kuri internet kuko utotembera mu bihugu vyose ngo ugenda uracekinga ko wabona inzoka ivyo ni ibintu baza internet ivyo navyo ndabatsa kandi numva wamaze kukivuga gute Swaziland
ndakurahiye jenge nke kari marayika bimbwiye Oya, warusanzwe izina ry'abanza rari warusanzwe ubizi ndarahiye imbere y'Imana ndarahize imbere y'Imana mfuye kuba rindira gato suzirande ubizi narinzi warusanzwe ubizi please navyo narinzi rindira suzirande hanze kibayo oya no kuweka isuzirande nje mu mutwe warusanzwe ubizi navyozi niyo mpamvu navuze ko uri umunyabwenge warusanzwe ubizi kuba ntibitahuritse nuko ikimasi no kubesha navyo narinzi je singoma niyemera imbere ya kamera nukuri je niyemera ikintu undi cyangwa icyo nshoboye nukuri ninje mu mutwe nyene numva mvuga ngo no sinovuga ngo Swaziland nta sindaja Swaziland ntaco narinzi ari bya vrai navyo nemeye ndaza kubibaza nibyo navyo nemeye ndaza kubibaza kuri Google nibyo nese ndabikubwiye ya bwa bwenge bengira buva ku Mana kubera ko icyo naco nari nateguye je n'ubururu nico gituma ariko ndemera ko atavyo waruzi izina ry'Imana iri mwijwe ndakurahiye je nahari ndi ndahiro mfise yego izina ry'Imana ryanye ndahiro kuri nabyo waruzi oh my god c'est choqué good okay akado mu gisata cya filme nihe muzumaze umunsi umaze kwishimira cyane umunsi maze kwishimira cyane kurusha iyindi yego sinemeza ko mfise umunsi urenze iyindi minsi yose kubera mu maransima ndaryoherwa lansima runaka nkaryoherwa kurusha iyindi sifise umunsi uri favori sifise umunsi urenze iyindi minsi ariko muri sinema ndi mu kanyamuneza fete nta munsi ndababara ndi muri sinema niye kado niye surprise bamaze gukorera ikagutungura vya nyavyo pe Jama surprise arantungura kenshi ama surprise arantungura kenshi ncecene ama anniversaire abakunze banje bantunganiriza arantungura sana na rimwe jewe ngira barankorera surprise ngo mbe ndayizi kandi usanzwe ukunda surprise iraryoshe kandi ngena abantu bakwiyumvira ko kandi babashaka gutungura kugira ngo bakunezereze bakubone emotion zawe kwa emotion zawe okay akado cyane cyane ku bantu b'abakobwa bafise nk'amazina bakunda abavuga ngo je ndakunda umwana yitwa ko umwana wanje nzomwita ko nirihe zina ukunda ku muntu w'umwana yaho nogita nk'umwana wanje ndarivuga bari nyibe ndarize umwana ndafise amazina nk'atatu y'abana banje y'umuhungu y'umukobwa yatubwiye nta kibazo kubera ko nubundi bana mvuga wacha bayanyibe voya kwibaguka nabo bayanyibe bazi impamvu batoyakwiba nubundi basanzwe bayazi nabo bazi baya tubwire rero barashaka ko nabo bazi nta mvuga no kuzima ndagusabye rero je yamwe cyo nkibazo cyonyene mu kiganiro ntishura je ndafise amazina yateguye kandi ntegura amapreno kubera ko izina ry'ikirundi ndakeka se wabana ni wazorihitamo yego kandi nirindi ntacu muga ndafise amazina notegeza kwempoza ko abana banje bo kwitwa yego muri aya 3 simvuga tubwire ku mwana w'umukobwa muri aya singeza nukuri ntayo mvuga je jure ndayavuga je kubera ko narayumvise tugasumva hari izina numvise uri kuravuga ngwiki wari wambwiye ngo uwo mwana wawe witwa Gavin aramutse ari umuhungu Gavin baka eka nuko tubwire rero wamwita gute umva ndetse n'abana babi mujase ashaka kwimvanta n'izina ritabaye ugango ngo guprovoke nguvuge ntajya no vuga no ko je Gavin ntajya nigeze mwebwe mbere ndabyumvise Gavin njya mbere ubwumvise wewe umwana w'umuhungu wamwita gute ntajya mvuga kubera nukuri tubandanye reka gutwara umwanya munini w'ikiganiro uvuga indi kibazo cyo dusezera abakunzi riteye isoni oya tubarire rero ntacyo mvuga kwakira nyibe je karabatsira abana banje basinzo nzoyabite mvuga ati uvuga ngo ufise amazina arenga 3 y'abana batatu yego ntacyo tubwire rimwe kubera ko umwana agira 3 umwana we wagira 3 azovuka haraje yandi mazina meza nta narimwe mvuga ni nayo mpamvu ntagomba kwitega imitego nkora musi nshaka kuba nkunda ayo mazina ariko aje mu gatondo gasanga nayahinduye niyo mpamvu nashaka kwitega imitego ngo mvuge umwana wanje zomwita gutya hama ejo cavuga ngo najya zina bivuga ko atari mwiza ivyo ntavyo mvuga rero kandi akeka n'ubuzima bw'abana banje nzobgarda privé ni nabyo sawa ariko kuvuga izina ukunda
umviriza izina nkunda niryo nzokwita umwana wanje ntibisa niyo mpamvu rero nakubajije je igukunda niwambajije icyo nkunda umbajije nzokwita umwana wanje nayo uzobita nayo urayazi niyo mpamvu rero umbajije mumbozi amazina ukunda wowe usije abavyeyi bita nakubajije rero igukunda umbajije rero kwita umwana wanje ntacyo tubwira igukunda anarimwe nanayimukunda niryo nturikunda why just konyen imitego ngaho nta mutego wangu wamwe bro namutego wangu wamwe kubera ko abana banje nzobita amazina je niyimviriye apana na sharinze ku marezo sosi sivyo hama amazina yanje ndakunda kubera ko afise ico asiguye ku buzima bw'iwanje nka Kadori ifise isobanuro Kagiseri ifise isobanuro Anise ifise isobanuro Have ifise isobanuro ariko kimwe singanje ngaha ngo ndabwire ngo abana banje nzobita gutya kamera yeah okay Kado muri ko murakora film agatsiriko ntigahere byari bimeze gute muri tournage total ya ambiance nziza ya ambiance nyene iyo muri BMT abantu bamenyereye ego hamaba byari biryoshe abakinyi badukiniye neza niko turashima abantu ko biri agasequence nabonye mwakinye witwa Izo Chris atahatevye tayabore wacarara mu ntebe naho turara impande yiwe kaya kabure muragakina byari bimeze gute twege twasomye script biba vyanditse rero kujya byari vyanditse umuntu arashika akaryama umuntu akamufuka umuntu akaryama mu birenge vyiwe hama telefone gasona akikangura amaguru akaba ari yavyura umugore se tukurikiza script twebwe nta bintu byari bigoye birimwo ni script twakurikije yego okay Kado film agatsirika nigahere ni filme mwarayitweretse muri lancement officiel ni filme tugerageje kuraba izoba ari nziza wewe uyizi yose ukaraba n'izindi filme wagiye urakora agatsiriko ntigahere woyishyira mu kibanza ca kangahe muri filme nziza je kigo tumaze kucisha abajournaliste benshi cyane kandi musubiremo filme yose ifise inkuru yayo ifise amavuta yayo ifise genre buri kimwe cayo yego rero sinkunda gukora classement twayikora bivanye n'ingana abantu bayakiriye maze kuja habona tukabona ama views ngene imeze nto twakora classement ariko kuri jewe ni film iri unique ni film imeze neza ni film nakunze gukora kandi film mpamahirwe cyane mugasi ngomba kuyikompara n'indi film ariko nawe ubwawe warayikunze cyane no kuvuga n'abantu bacu rero nabo bazoyikunda ndavyizeye mugire rero vuba modu shirire ko ni kwa gatanu musi wa gatanu saa 2 saa 2 z'agatondo kuri BMT okay Kado ego nikiye kintu ukunda kubwira abakunzi bawe nkiyo muhuye abakunzi bawe nikiye kintu ukunda kubabwira ndakubabwira atamwebwe nta jewe ndabakunda cyane okay Kado uno musi hari abantu benshi bagukunda nkanaciye ku ruhande je narakoranye n'ikiganiro n'umuntu umutipe yitwa sinibuka gusa izina giwe nimba yitwa Elvis uwo mutipe ase channel yiwe yitwa Umoja TV yambwiye ati nyakuba je nk'umunsi Imana yakora ibitangaza nkibona mu kiganiro turi kumwe na Kadora Vere ati nuguro umunsi nororana ibirato kandi uwo mutipe ngira muramaze kuvugana uramuzi bishitse rero ukumva umuntu nk'uyu yavuga ati je n'ukuri bisitse twaba turi kumwe noryoherwa cyane Kado ubutumwa nk'ubwo wowe bwakira gute wiyumva gute uri kumva ubutumwa nk'ubwo ni ikintu gikomeye cyane rwose ku bwanje buzima ni ikintu gikomeye cyane rwose kuri basi ku ndoto zanje kubera ko nanje nafise abantu mvuga ati tubonanye n'izi sanda cafise rero kumva ko umuntu nanje avuga ati tubonanye noryoherwa nivya biri nasengera niza ndoto zanje ziri kuye mpamo yego ndabinezererwa cyane kandi ibintu by'agaciro kuri jewe okay Kado uvugana cyane n'uwitwa Mimimire cyane yabwiye ko azogaruka ryari oya ni kiraboneka ni kiragaragara ndakeka n'itike y'indege ntiyatабuje retour vraiment
kubera aracafise ibintu byinshi akarakora aracafise byinshi byo kwiga mu gihugu cy'u Rwanda nkuko neje mu gatondo ushaka kumubona hano ariko ivyo byose bon sinzi igihe canyacu yego okay Kado ugerageje kuraba kwiraba wowe uramutse uvuye mu gihugu cy'u Burundi ukagenda nko mu kindi gihugu urabona sinema y'u Burundi yose igarana bwa buryohe tuzi cyane gose ahubwo bunarenze kubera ko impano yanje egera afite icimara ariko kandi hari n'abandi bafite impano zinandenze kandi igihugu nigifakara niko bavuze Kado ugerageje kuraba ninde muntu yoza agakora ibintu nk'ivyo Kadora Vera akora uno munsi nta muntu umwe azakora ivyo Kadora Vera akora kandi nta nuko Kadora Vera azokora ibintu vy'undi muntu jewe ndi Kadora Vera ndi unique mimiriye n'imimiriye ari unique uwari we wese ari unique muri genre yiwe nta nuko mugomba kubona ishusho y'umwe mu wundi mbega ko umwe wese afise mission à accomplir nyene umuntu wese afise ikintu cyose cyamuzanye like inzira yiwe ivyo Imana yamuteguriye nta nuko umuntu agomba kumera nk'uwundi yego niyo mashurwe yacu butandukane bwacu yego okay Kado hari abantu benshi baba bavuga ngo mu gisata ca filime mu filime y'u Burundi nta bumwe buhari nta rukundo ruhari ese nivyo koko nta rukundo ruhari urukundo rurahari ubumwe burahari ndashaka kwerekana ama example hatwe mu Gatsirikwa ni Gahere harimo umukinyi Chanceline yo nkuru avuye muri Burundian Films Academy harimo Edikin avuye muri Warubizi harimo n'abandi benshi bavuye mu team atandukanye donc twerekana ubumwe mu bikorwa tuba turakora cyangwa gushigikana amanasma officiel yacu hani Bujumbura yajemwe abantu benshi bavuye mu team agiye atandukanye umuntu avuga batabumwe buhari habwe n'abawundi ngira nezerwa n'ivyiza agoma arondera ibibi nabundi bwo bumwe burahari Kado kugira ngo rero ntiturambire abakunzi basenga Media TV n'abakunzi bacu n'abakunzi be muri rusange giha akajambo kamwe ubwo tekerera abakunzi cyane cyane ugwaruka gwa no munsi bivanye no kubura Kado nike kintu hano ugwaruka no munsi kugira ngo tushe tugira no ku musozo w'iganiro cacu okay ndabwiye abakunzi ba filme ndundi yuko film Agatsirikwa ni Gahere izoja ku rubuga ku munsi wa gatano isazi 2 ku rubuga rwa BMT Movies hama ndabasabe gukurikirana ibikorwa byacu haba Rusenga Media canke ivyo kuri BMT hama canke kuri Warubizi n'izindi media zose zerekana like ubutunzi bw'igihugu bishiye mu mpano mudushikikire atamwebwe nta twebwe ego Kado ugwaruka guno munsi nakubwiye ugira akantu gato urubwira bakuguna munsi norubwira ko rukwiye kwiga vy'ukuri iterambere kuri bo apana kuri societe mwige kwikorera imirimo yiwanyu canke gukurikira indoto zanyu kubera umutima wanyu ntuzigera ubabesha hama kandi mushira Imana imbere kubera ikintu cyose kitari mu Imana na hamwe kigera yego ivyo kitari mu Imana nta ntambwe n'imwe kizoshaka gutera ego kandi abateye intege mu ndoto zanyu zose haba izo mubona mega ziri kure nimugira ikibazo muzohashika ego Kado ndagushimire rero bivuye ku mutima mwakoze cyane gose mwakoze kuntumira kuri Senga Media ego mwakoze cyane nizere ko n'undi munsi tuzoguhamagara hamuka twita cyane gose okay bakunzi basenga Media TV reka nanje ndabashimira bivuye ku mutima kuba mubana natwe umunsi ku munsi ni by'agaciro kuri twebwe so Kado ni wakunda kubivuga ngo atamwebwe nta twebwe niyo mpamvu mbandanye mudushikikira mugende kuri BMT ku munsi wa gatanu saa 2 badoshira ko filme mwakunze mutarabona yitwa Agatsirikwa ni Gahere so nta muntu rakwiye gucikwa niyo filme kubera ko je namaze kubura aba episode 3 ni filme iryoshe cyane niyo mpamvu rero ndabatumirira mwese kugenda kuri BMT mwe murakora subscribe kugira ngo ejya filme izoshike muri hafi niyo mpamvu rero nanje ndabashimiye bivuye ku mutima natwe mwandaye mudushikikira mupata ibiganiro byacu mwandaye natwe umunsi ku yundi Imana ibahezagire cyane naho butaha